bararaguza ngo ibintu byinshi vuga ibintu yaje kumakenga ngo urumva ngo niyo byaye abana ntibakura kumwe niyo byaye abana ntibakura kuramemukira uri kurahemukira n'abandi bafitiste bari inyuma bazoza inyuma yawe kuko ibintu uri kurakora nico niho ashobora kubona yuko nkuko abona yuko abandi bashobora kugira la même chose urumva intambara zuguru ko nyene je ndafite banzomba yuko ndushe mu mutwe cyavuye manager wa mborera nabi ngo madame umugore wanje ndavuga nti rero ibintu je mbona yuko bigoye wararike kugira yuko na Friday yasohotse waranyemeje yuko tuja kuririmba pa ku nguvu okay reka nanje nitwara okay turagira muri justice donc on va gagner justice oui turagira muri justice why bigira ngaho okay bandanye ntaje ingora rikosa si jewe true jewe ni naragira ni business birumvikana naragira kuri business yeje kumwana ndamara ibintu urimwo uwo muntu ariko araguhenda ngo aza amategeko ariko araguhenda exactly siko bigenda sukubona uri umuntu afite ubwenge waronse visa kuko ziga visa baronka ni visa de travail mba ntihenze ko ntibaronka touriste ni visa de travail so visa de travail ubundi uva ahantu ugiye gukora muri iyo compagnie amwa ko iyo compagnie ya kabiri ikwaplikiye visa de travail peut-être kuko urumva either way umva hose ukenera visa de travail kugira ashobore kubona ico ugiye gukora urumva so agize donc ubundi abo mu France nabo bateza kumwaplikira visa nyimba yarakeneye kwanura iyo ntuzenye ya contrat yawe mugana ho nyene ari kuyanura non plus akiri muri Europe uravyumva so I mean cyumvira wewe umuntu yarisha mabiye d'avion yarisha ibiki urumva urashitse ngaha n'amafaranga umwinjirije nta n'amafaranga umwinjirije kandi nashaka gukoresha kugira yinjize no naramubariye nti mona nuko nyene nagura screenshot nkakuntura namwandikiye mona ndaronse ya ntuze niko ndarondera irashusha kuronka sare Lille le 9 au ngo malheureusement j'ai résilié le contrat je suis engagé ailleurs OK non ça va guider OK umuntu angayuku bagende bakore nivyo konda yose yahomyemwo uwo mutima mwiza ubonye mugano wambaye hagati naho ndi pasteur ryo nkwankubitiye umwana no kushashura na jewe hanyuma ivy'Imana bikaza mu nyuma yego rero ndagenda muri police babwira nti Jeff Singora ni ati n'ubwa mbere twumvise iyi problem bagahamagarana tewe bari bwumve ikanga batwa ariko mona wardarazi ko yiciye abana benshi bari Bujumbura arazi yuko ubu uwe premièrement arugaye premièrement ama visa y'abandi bantu bazosa kuza barazi kuko ubu it's going to be hard again ndawi ibintu umuntu yari yaragwaniye kugira abana b'igihugu basohoke mona walda umwe umukobwa wa mbere asohotse igihugu elle nous fait honte bandanye police barahamagarana bati hari umuntu yabigera yumvika ati wapi ati mushinga ibintu biraturengeye bati banzuza niyo ntuze yo contre done no banzuzane iyo visa tubanje cyo kuraba iyo visa ivugane ivyumvikana uri kuravuga wazanye umuntu wewe wazanye umuntu umuzana umuha contrat de travail yego araza yego ashitse ngaha yego
arakora igikorwa ca mbere yego ibisigaye aravyanga yego ashaka agomba kuja gukorana n'uyundi yego wewe atavyuzi ekaye niyo passport je kuraba agenda bakaraba ati tuvuga no kuri anditswemo yuko ataburenganzira kwifise mu gukora ikintu na kimwe bakinye kontra ego bateri biraturengeye genda muri ntuze muri bayitanda muri gisera muri gisera nenda n'ibipapuro ngende ndakwereke no muntu ndabifise no ma kuko kubera byihuta naco mu avoka yo bari hagufi kugira ngo binyaruke baca bampa iyi document kugira ndondere mu avoka yo dusomeye kuko iracuritse ikiza l'envers. En fait, nous sommes là pour vous aider. Formuler de demande d'aide judiciaire. En fait, il est parti du mot avocat. Si, en fait, ni formuler nyene yo kurondera umu avocat. Yihuta. Ajejwe ibinyene ibyejwe abakoresha n'abakozi. Hanyuma batigenda uvyuzuze ubizanye iyi ni yo guporta plainte. Okay. Mugano razuzuza. Non, ndazuzuza. Please no bikore. Tenda bimusabiye mbona halt. Yambariye ngo nitera bwoba. Okay. Hama mbwiye muri ntuza bampaye ipapuro barambarira bati byuzuze. Hanyuma weje kuvyuzuza ukibidepose uhejeje kubidepoza cyo tuguha urupapuro uzoswara muri komisariya yegereye akazoko ashobora gukorera deportation. Voilà, kubera ubu ntacyarakora ntacyo kumwagiriza ni Friday ifise ngiyi batego Friday turayibona nako mugabo ntarakora mugabo ni yazagashika hakorera kuvuga zuba yamaze kurenga igategeko. Ça veut dire it's not gonna be nizo zikibaye complaint umva zizo zibaye donc official donc zizo zibaye charges. Voilà. Rero nukuvuga yuko umukozi wawe iyo agiye gukora handi akaraga gukora igikorwa cawe maka polisi kamaga kuti umuntu ntakora igikorwa ntakora ahantu kuko uwamukoresheje arazi ko ataburenganzira afise yuko intuze kandi nabo organizer bashobora n'ikibazo kubera kurumva ko iyo droit de travail ntayo bafise c'est à moi autoriser ça. Okay. Hanyuma uwo mudamu wa Paris arambarira ngo urumva ngo reka basi ngo urumva ngo hariho ngo abana bakobwa ngo baje ngo bamusabira ngo ragowe ngo rimwe barabara ngo amutaye mu barabara benze nguruma ngo nagize ikigongwe ugira ngo ndamuhakazi ndavuga nte okay ngo yateza gucengera mutundi nyene kugira ngo jewe ngira ikigongwe ndekure. True. Ndavuga ni madame jawa birenze ko waruzi yuko utegereza kubanza kuvugana na jewe warunzi abo kuja kuvugana n'urya ndagwe kuvugana n'urya keruvugana n'urya hamaza akora mugabo ntaho byashika aragerageza mugabo uwo mudamu arantera akagongwe abantu uyu mudamu Israel gahinduka arasubira guhomba nkanje vraiment ndagira ikigongwe ndabwira nti madame mugabo mona warde yarashye ko atakonka dufitaniye nawe yego yaravyanse ko atakonka dufitaniye nawe rero sinumva ko uruvyogenda
ikintu ushobora kukwemerera nuko ansaba ikigongwe okay akansaba ikigongwe cyabaye byose kuko yaranyamitse ibara yagira abwira abantu bose ngo mwibarabara nibaza ko mubona amasnap yiwe harya mwibarabara gantuze noneho yo bamwibarabara none erega none hari ibintu bidatahuritse kubera ko artiste ari kubanza d'abord akakwegera akakuvugisha kandi ntibishobora gutahurika kuko ni babiri muga umuntu atera ikibazo n'ikimwe tena atari no kuri nuzenya ide origine yo kunaza no muri yo show urumva umuntu ubwa mbere ageze kuba ari lift kuri show ya B-Face uravyumva kwasi nyaza ko na visa ya B-Face yari kugorana nkuko yamona yari kugorana uravyumva kuko artiste B-Face asanzwe afite indi donc yarasanzwe afite visa ya urumva byari byoroshe cyane mugo urumva mona walda byari binagoye urumva c'était coup de chance uravyumva it was 50-50 uravyumva hanyuma akibagira yuko wewe usanzwe muri Europe sivyo urorganiza amashow muri Europe uravyumva abantu ariko baravugisha nabantu ni nk'abakiriya bawe uravyumva kandi besides ko boba ari n'abafana biwe mugurumva ni ibintu biteye isoni uravyumva kuko ni umugani wawe ati umuntu aravye amasnap yiwe no munsi nabonye ari kumwe na sheri wiwe muri ntuzenya nziza muri restaurant nziza cyane urumva sinaza ko ari umuntu sinibaza ko basa n'umuntu telefone we nabufete Maria ati ariko gamona turazi vendredi ukuntu wari ujyo uvuga ngo ngushuja ku mutanta atubu niho ubona yuko bigize atubu niho ubona yuko biriko bisa nabi urumva rero hanyuma jewe umva ukuntu uko byagenze bwabo B-Face murundi yara respecte ama contractual dufite nibyo twavuganye byose nawe naravuga ati jewe ntacyo ndamwagiriza ntaca mperaniye umwanya wo kurondera darashambo sho telefone Lumière demande énergie urumva yego zewe nararengewe ndatumutwe ndiyumvira aba bantu babaho ku isi abantu babaho ku isi umuntu ashobora ahaguhinduka comme ça okay ma question ikigaruka nga so twabonye uno munsi hariho flyer yasohotse ya B-Face muri Belgique. Est-ce que c'est ni la même personne ariko yorganiza ijya mu Faransa ariko yorganiza niyo muri Belgique n'abantu babiri batandukanye B-Face serambari ati jewe ndaronse abantu bandondera ati nagoma ndagusabe umhe uruhusha umhe autorisation ndamara ni wandike ndagusinyira kuko hagize icaba hariya je ata contrat mfitaniye n'uwo muntu afata wewe agira icaba akagwara cyagaje mu bitaro facture za hehe adresse y'Rwanda est-ce que yo assurance izohava indambutsa gute ata contrat mfitaniye n'ico kibanza aho hantu n'uwo muntu ivyo ntibibaho uzi ko ngaha niyo ugwaye niyo bagukuya iginyo gusa aramajana ofete jewe nemere kuja kwishira mu bibazo bitoroshe kandi ndabibona ego nti wapi B-Face ndabwo yaranze ndamubarira nti arandika ndamusinyira hanyuma uorganije show arandongikira contrat ndayisinya jewe na B-Face ubu tubiri en bon terme ego ubu ariko arakora azokore ya Bruxelles hanyuma acaja muri Allemagne ego jewe nawe nta kibazo dufitani ikibazo kiri hagati ya jewe na Mona Warda moi j'ai décidé que Mona Warda arinda subira Burundi atasho nimwe yindi akoze
Okay. akabirengako Mm. ya byose nta show iba itagira ntuze nta show iba itagira Amafoto. atagira flyer kameme Mm. umunsi nabonye flyer yasohotse nzoja kudepoza ibi hanyuma Okay. mu kuburana facture y'amatike nafashe n'amahoteli Ateza ko yariha. byose ntegeza kubishiramo Ya ahubwo ivyo biroroshe. Je nibaza yuko ahubwo uzuza ivyo bipapuro umugani wawe hanyuma abo bo mu Faransa urumva ko bashoboye kuko bamukeneye nibaza ko boce bakuhombusa d'abord ayo mafaranga hama bagashaka bakamugumana. Ivyo bavyiza kurusha. Oba jewe deja uyo mugore ramubari uwo mudamu wa Paris ramubari ati bariko saba yuko uwo musaba ikigongwe hama kure kurukore. Yes. Mwana carampamagara aransaba ikigongwe urumva ngo ibi nibi mugapana ca kigongwe abanza kunyereka yuko n'umufotifu yuko na ahubwo namenje yuko ni ndazi kaya munywa ngo mugabo ngo vrema ngo mbabarira ndumva kwigonda nigana nawe ariko nameno mutwe ico gitondo bwa nimona nukuri mo fatike imana yo izoguha igihembo kwiye nimba uri kurandenganya cyane ko ndakurenganya iyo hejuru yibona rero so telefone cyane jewe rero nti ndarusha ibara genda kure kuyugenda ukore moi en condition que atari usinya no Paris teza gusinya na wa Paris ategeza gusinya na je nasinya na wewe we nta droit nimwe yo gusinya ikintu na kimwe ngaha kuri territoire ya Europe nta burenganzira ufise rero nti no gusaba yuko uri muntu tukasinya kontra hanyuma hakorerwa gukora jewe ngo mugabo ngo basingiye Paris ngo ndeke ngo nkore ngo ndaguhe ngo pourcentage ngo mugabo ngo izini nzoronka ngo ntuzojemo donc hariho n'izindi bamurondeyemo birakomeye birakomeye hanyuma aremera turemeranye yuko bigiye kugenda neza ndiko ndategura kontra ndongikira wa mudamu bona warda anyandike audio ngo Jean Claude ndimo ngo ndagarutse mu comeback niko yakavuze urumva ngo buke telefone pardon ni ngo urumva ngo jewe ngo navuganye na manager ngo n'abantu banyegereye ngo ndavugana na manager ngo ndavugana na famille ngo yuko ngo hanyuma ngo ndagerageza ngo mugabo ngo bambare yuko ata confiance bakigufitiye ngo bambare yuko ngo umudamu wa Paris ategereza gusinya nanje adasinya na wewe ugarukanye bya bindi ngo bitagenze uko ngo kandi wikindi ngo ureke kumenasa ngo urikora kumenasa ngo ureke kumenasa ngo mbara yuko ngo mpindurira biye ngo nkataha Amerika ntega si ukumenasa sije nakuzanye genda usabe azira urabe ko sero kurondera mugabo uri kuca amafaranga ngaho ugira ikeno kuri kontra ya JC Enterprise nibiba bishoboka shora amahera anarisha amabiye tusa tu ntagira n'ikigongo avuga ati uyu muntu yarashize mu mafaranga kweli yarashyizemo amafaranga yomba ifo arahomba voilà kandi
yahombye abona yuko azohomba kuko yarabona yuko atabana ashobora kuronka benshi kuko nta promotion yabayeho ariko kandi tena n'igituma tabaye c'était leur faute kuko mva ntibakwizeye ngo batangure kuvyanonsa hakiri kare non kubikunyanosa vraiment en fait kuvyanosa vyanoje uko visa ibonetse bavyanoje ari uko visa ibonetse mugabo wari wabasavye bavyanonse avant yuko visiba de gusinya contrat gusinya contrat narabasavye none dushire flyer hanze dutangure tugire promotion ngo wapi kwereje ntabyo twokundumira mona ngo urumva ngo jewe ngo abantu bamaze kumpenda ni benshi ngo mbara rero ngo bazonjani buraya ngo bazonjani buraya ngo umugabo ngo ntacyo bakoze ngo rero ngo vraiment ngo jewe ngo ndashaka yuko ngo twobikora ngo bitazabonetse Kifes pare ati jewe na jewe vraiment reka turindire visa ziboneke uzi yuko ari badepoje imbere ya ntuze mengo badepoje imbere ya ntuze ya Satbi abo oui Satbi yitwaje gusinya kontra Sambara ati papa kubitako je nabwo bamfise kubitako si content basi nibice mudugiriza intuzenya abafollowers bawe basi ko batishirako flyer gisohoke twasinye kontra muno munsi bukeye flyer gisohotse babonye ngene byagenze kandi yarujuje ibintu byarageze neza ega nasabye yarashite ngaha baramurondera yarabivuze ko bamurondera yarabivuze wapi ati bati wapi bona bamurondera ngo tuje gusangira ngo tugira akantu ati wapi systeme zanyu ndazizi muje bomagara ahantu abantu beje ubwe mugaca muri hisha cyangwa ibintu ndazi ugira inzoka zanyu zinyobwa ati nta kintu na kimwe nkora jise atabizi atama autorisation ati noneho jewe uzondondera azasubira ntume ko ngaruke c'est ça kandi na basatbi mu bahanuye mu nawarde nabo nyene barimo nta muntu atahanuye mu nawarde Jesse Jenny baza yuko look agasuturo kabaririmbye b'abarundi kagasike kageza ahantu abantu bariko barinvestisa amafaranga menshi mu bintu byabo sivyo numva tamutima ngifise kwe complaint ishobora kwicira abandi bantu bari nyuma sivyo non plus kutamuhana nabyo nyene bigwiza imisiga jewe nibaza yuko donc ico jewe shaka no gushigikira genda porta plan urumva hanyuma umunsi yagiye gukora then donc bat nyimba ro kuba deporté nyimba ro kumubuza gukora bamubuze gukora hamamenye yuko mu buzima hari ibintu bigira amategeko unavyumva azoza kuburana turuze ataje utunganirizwe kuko ivyo bintu ntibibaho iryo nibara kukubera ko niwogera guhomba ugere gusuzugurwa ngo hanyuma uburi nibibaho bandanye urumva au fait jewe objectif jewe ico nashaka vraiment ico nashaka ibintu nta mahera ndiko ndabikuramo ibintu ahubwo n'ibintu bimera umutwe iyo ntawe kubijamo sinkina n'umwana umugore ntambona umwanya wose mbari ku ma ordinateur umwanya wose mbari ku ma telefone urumva simboneka ibintu hari umwanya munini ugasanga nta mahera ndabikuyemo nta mahera menshi kenshi nako mpomba mugabo n'ibintu nkora umutima kandi nkunda kandi ngomba icyo nshika kukubura amafaranga siyo igize amafaranga turarondera umunsi kabureje kaboneka cyangwa kuyakura mu bindi mugabo jewe mon objectif c'était quoi c'était ko umu artiste w'umurundi wese aronka visa profita d'abord umu ambassadeur ari hubu ariko aratanga byazihuta hanyuma hari naho azozuyunde jaga cavuga ati ndasubiye ariko umu artiste atazo afise passport muri bambe visa muri passport haki ya Mungu hari nabyo mworohera
ibizo ntazosubira kuko urumva namo na Walda deja nyene kumusinyara ivyohe abanza bishije mu mutwe yuko na visa yo kuja muri Canada ukora umugabo wiwe oblige izomugora kuronka kubera ko breach of contract. Donc uraba déporté because uje kuri contrat de travail, I mean visa de travail hama yo nukorere muri yo entreprise. C'est que muri make na vya bindi wagenda kubwira ambassadeur kuko ambassadeur arakubaza ni igiki kikujanye jewe njanywe na GC Enterprise. So ça veut dire mon nawe bagira yuko nivyo yavuze muri ntuzenya muri interview yiwe muri ambassade uno musa ahubwo ari byo ariko arirengagiza uravyo parce que jewe nari ngaho oye mu Bubiligi igihe ntuzenya zana igihe Paula azana ntuzenya dramatic. I remember ntibanavana uravyumva baramana umwanya wose vraiment Paula yabazi ahantu dramatic aje bavanye mu Burundi basubiranye mu Burundi uravyumva kubare si je ntabwo nabonye vraiment cyane dramatic mu tubare abandi bose baragize Bface yaragiye aragaruka izo ngorane nizigeze ziba Sadbi aragiye aragarutse nta ngorane zibaye Mona Walda abantu bose baronse visa n'abantu bakuriye mu buzima bugoye kurusha ubwa Mona Walda entre parenthèses ni nshonje uravyumva kurusha Mona Walda uravyumva so nibitawuritse ko umwana wo mu giti byitwa ngo yarize tena umwana yize kuri international azi ubwenge nk'ubwa Mona Walda ashobora kwicara akaba umwana y'ikigugu ntiyiyumvire non seulement kazoza kiwe mu muziki non seulement kazoza kiwe sa vie privée kubera kurumva ivyo oye nukuri jewe nababaye sivyo numvise bigiye mu butungane nababaye kuko yakurumva iyo ni deportation nta muntu nukuri kimana ntubona n'umuntu noba nanga nta muntu umwe no kwifuriza kuba deporté because ni kintu kibi cyane ni kintu kitakuvako ushobora no gusaba visa yo kuja muri Nigeria bakayikwima because nimba warinze ugenda mu Bubiligi ugahara ni giki kicemeza yuko uri umuntu w'intuzenya uri umuntu w'umwizi yigwa ntibikunda parce que urumva uba wahimukiye visa waronse kandi urabona ibi bintu byo muri systeme ntibivamo every time bazo typing izina ryawe bazobibona no kuko nubwo uba wagwaye baravuga ati wowe waragiye mu Bubiligi uragwara byagenze gute umva ko urabaravuga ati ubizi gute wewe urumva so ntabwo ari ibintu byiza ubutungane ni byiza ko bukora kandi vraiment nukuri ntumubabarire parce que nakona nakagaye kuri wewe kandi nakagaye ni ibintu biteye isoni urumva kubera ko ntabwo wewe kuko jewe je peux imaginer d'abord amatike y'abantu babiri encore uguze muri express I know ko ziba uravyumva I know ko ziba zizimvye so mu gihe atemeye respecta le contrat natahe vraiment atahe kandi amenye ego c'est vrai azoba yishyuye abandi bana mugabo nawe utabikoze bizotuma n'umuntu azoza inyuma avuga ati Namona Walda yarabikoze hello wowe ugira iki mbisa mva imbere nta jambo ufise uravyumva nokongera ko nuko sivyo ofete batararonka visa haje bagisinya kontra bari abana beza bari ntama urumva avuye gutora visa y'ifisuku aje ati mona ngo twicare rero tuvugane ndayifite twicare tuvugane ni benshi tumaze gukorana benshi bariyizi rero ndavugira ngaha bariyizi jusqu'o bahejeje gutora visa bagaca bakambarira ko twohindura contrat ya demande de visa ko ubutwogira contrat rero voilà oh my goodness ibyo nizo ngorane nkunda guhura nazo ndajya kwa ntuzeye amipro yatashe yaragiye niyo bimbariye sinzi ko ari ukuri nuko abesha uko je ntawe muri ambassade twavugaye yaragiye muri ambassade agiye kubereka passport ati jewe naragarutse
bacamo bati erega burya bati burya iyo ataba ari isanzwe prise yaguhamagaye ntabwo twari kuguha kubera urumva umaze gutuma abantu benshi erega ya ati abantu bajanye bose byagiye neza baragarutse kandi ntangurane habaye mugabo ubu mbona warda arashitse ibintu byose arabigize ubuye oya mugano kubona warabideclare ni vyiza daminze urumva uri honnête uravyumva at least uzogumana ico cizere muri ambassade ko azovuga ati at least umuntu yari yatumye ku muntu hama aramudekonera hama arabivuga umva sikosa rya Jesse urumva bari babiri umwe yaragoranye umwe baramusubije inyuma mu gunda bandanya akora hama arataha uravyumva ivyo oye nawe bizoga credibility urumva ahubwo Shamba nawe adashaka yicishe gahoro kubera ko no muhanura ko atokumviza cyane amajambo y'abantu kuko abantu barabesha abantu bariko baramushuka cyane kuko it's not good for her nagatonya anyway ofete jewe icuno ikosa rimwe no mutaka sivyo burya iyo ushitse ahantu utamenyereye usanze umuntu wizeye wawe cyangwa umukopa wawe cyangwa shepa mwa cyangwa mu cyangwa wizeye umutanzeho ibyo kubarira byose ucumengo nivyo mugabo abarundi turafize akantu kakagorane kabi kandi katazoduheramwo abarundi bose bazi ibintu byose nta murundi atazi ibintu byose nibibaho arakubarira yuko amategeko yazi ibi bidashobora kugenda uko abo je bari ko barabimbarira ejo sindakubesha izina ry'Imana nari kumwe na madamu wanje yarabonye ko ngiye muri police nshavuye bati ogenda guherekeze utagenda wenyene mugabo bari ko barambarira bati bozo cugenda wandike mail wandikire uwo muntu agomba kumukoresha Paris umwandikire mail wandike neza yuko uwo muntu ataburenganzira afise yuko bakorana yuko shireko uvandike byose ate hamwe kugira copy bara yiri kwandika mail ati yaranyine tukunde ucandika mail ucugira copy ushireko adresse ya yanuze ya ambassade ushira ko na adresse ya pays Schengen yose ati afise visa Schengen ati hanyuma wamvoye rimwe kubera hanyuma turindire ati hanyuma muri ico gihe turindire ico justice izokora ati kandi azorondera kuburana ngaha canke naho azorondera mu avoka amuburanira senatori karamu n'urupapuro ricara ngenda byuzuza madame ati musha kuduha umwanya gatoya dufuma tugaruka ate utamba tenda gusabye ngo tunayo tahe cyo kwiyumvira kuko ibintu byora oya nukuri birababaje birateye ubwoba mugabo go with it cause nyimba nawe ngene adashaka kurealiza à quel point ico kintu kiremereye uravyumva c'est que elle s'en fout so uwo mugabo we cyangwa mu manager wiwe bashaka kuba bafite amafaranga peut-être yo kuburana uravyumva nibagendere bamuburanire mugabo non plus nibakwiciye nawe intuzenya ibintu vyawe kuko urumva de toute façon nyimba warinze ubisinyala deja onyene kubisinyala byonyene kubisinyala nubwo atakino na kimwe coba harabaye tentative so tentative rero nayo nyene muri ibi bihugu ira ebana ikontwa ni nko akoze ishaka 80% uravyumva ko 80% nyene ko mwana warisi buri maze kwandika natacho rikoze c'est ce que je te dis urumva donc nubundi procedure wamaze kuzitangura kandi urumva il faut que at least aba bazungu tabakinisha uravyumva kandi nawe ntukina izina rya compagnie uravyumva umuntu ashobora kwica kwica compagnie yanjye bishoboka birababaje mona warda nyimba adashobora kuza malgré que wabimubwiye hama kabanda je nakumvirije live uri kuravuga Buja FM nababaye nuko navuze kandi ari umuntu yari yambwiye ati bona warda azogoma mu biri ndavuga
Mona warda yoguma mu mubiri yute vraiment atari umwana uvuga ngo arashonje wabo kutavuga kandi suna azoja muri Canada n'umugabo wiwe ivyo miko muravuga nibiki urumva Jean ntashobora kugumayo urumva so sinzi yuko ari ibintu bizaba biza no ubwo umugabo ari muri Sweden muri Sweden ama ubunye n'ubunye tuvugana ni yari ese no muzi amakuru turoka mungana uko ari mu Canadian okay oya umugabo wiwe umufiancé we n'umu Canadian ntabyo sinzi bro sinene no kubimenya abafetezi amwe ko afise undi mukope ahubwo ako niko kabaza ahubwo nakareba bavuze ati tuzo kukubaza atudusigure neza abyonze bro abyonze byo kope na sheri baratandukanye Jonathan ndabizi ko jewe numvise ariko bivugwa diku nta kuri nzu kuri sinkene no kuvyinjiramo jewe ndiko mvuga ibijanye n'ingorane mfise naye byabo nibyabo nukuri vraiment jewe birababaje nukuri sinumva kuja kuri kote ya Mona Walda nugushigikira kosa uravyumva kandi nanje ndi umuntu one day nshaka kuzotangwa kuzana abaririmbyi muri America so every time bon courage I know right so every time ndiko ngiye tanga ico cyumvo bara tout le monde me repousse uravyumva bavuga ati shasha rone banzurabe n'abaje muri Canada ko basubira inyuma nkavuga you never know cause urumva kino contre rien na rien urumva ati umuntu yogerageza nyene nta kundi mugo urumva iyo utanguye kurondana n'abantu bagushiramwe imitahe ora n'abana nkabatwebwe bakira abanyakugora kubandanya so umuntu wese ndabibwira mbye ati ibintu vya visa byihoze kwa ko numva nubwo zoboneka eske uwo muntu azosubira inyuma ati hello ni zetazi ni mama uravyumva ati unashobora kuja muri Canada kavayo ati mugashobora gushika zetazi nakavuga ati zisubira inyuma ndavuga ego c'est vrai mugurumva on peut tenter so nico ituma jewe donc vyambabaje parce que déjà ho nyene ndazi procedure bicamwo I know ibintu birebire I know ibintu bitwara amahera I know ibintu biri stressant uravyumva so c'est ntiba nukuri icuya cawe respect icuya cawe respect izina ryawe respect kukurumva niyo warekamo na Walda ngagende ejo tuzovuga ati Jean-Claude you know what ahubwo n'umubono n'umuyenseye kwa kundabira amashow yiwe arazana abantu amashozi we zikagenda gutya vraiment ati nibibaho urumva comme ça ukacusanga n'izina ryawe rirapfuye alors que nawe wenyene atari nikosa ryawe uravyumva ubwa mbere bakudekoneye abari sur place hanyuma abari sur place abuzanye kuri place naho nabonye barakudekoneye urumva nawe biraguca intege urumva nawe biraguca intege so utuvugana numva umutima wacuritse umeze umenga nabo dufitaniye kontra umengo nababwira ubunyene nti namwonta barakabaziriya kontra twari tumazogira kuko ça me dépasse en fait je narumiwe nari nzi yuko umuntu ashobora kukuja imbere ukumaso muyandi tena Mona Walda vraiment tena Mona Walda egiye vuma bigira B-face kuba B-face zatwe twari umusatsi umuntu yavuze ko B-face ari umusatsi yaramubeshe oya B-face yari kujya kuntu avuga nyene twari umushinga ntahe wambe n'umushinga ntahe wambere novu aratahura icyo nkundira B-face aratahura na hamwe B-face muri mu maso ukabona menga mose utagomba gukora ega nanje ngomvye kurira Ati umukobwa ari mu biki umukobwa ibintu ariko arankorera ni biki ibintu biko ndabona ni biki B-face bara aryama 4h 5h ariko arahanura Mona Walda ariko arasarisha nukuri la déporter atahe hanyuma n'abandi bazozi inyuma bamenye yuko ibyo bintu biba byagoranye kugira biboneke procedure ziragoye amafaranga ntabwo nawe uri kurayakorera ngo yasese mu bintu bidakenewe uravyumva ayo mafaranga wayi no kuyagurira Sharon 16 Pro Max mugurumva yagiye mu itike rya ibadesha ibaze na wari kugira
kumugurira umwana wawe ukamugurira peut-être jouet wari kumugurira impuzu wari kuyajamwe bakase wari kuyasohoka na umugore uravyumva so il faut pas que Mona Walda atiga jewe ejo nariko ndavuga ati je ndashimye cyane ingingo ya DJ mu butungane yo gushira mu butungane double J uravyumva kubera ko iyi musique yacu abarundi barayigize nka umengo ni every time umuntu ashatse gufata musique y'abarundi ngo ayishire kuri niveau international bonyene nibo bazagira bayicira urumva ubwa mbere bariko baradekonera abantu bako batwara mu mahanga ubu naho na DJ Pone yahora bazanira abo mu mahanga ngo babasange muhira bahakorere basi nizo collab kwako tudafise uburyo ntitugira amahera twamati ko turarira ngo turashonje igihugu cyacu kiri inyuma musique yacu izotera imbere gute ndabira double J yakubise kindirimbo ya kamiliyoni atanu kutwano nonsa nkaho mengo ni vlog asohoye uravyumva Mona Walda haramutwaye none ngo nshaka ngo kwanira kontra ivyo bintu ntibibaho ni muje mu mategeko aba barundi abonyine aba baririmbye babimenye yuko it's not a game ushobora umupolisi yambariye nabibwiye turadukana twenga ati none ati vaye mbere ati vaye ati origine en fait ni mu Burundi none waje mu Burundi amakontra basigaye barezeye kuri mail nibasinya mu Burundi urasinya na kontra nterega entreprise yamwangajije si yo mu Burundi niyo ngaha ndamoragize ngo mbata abantu bose baripashe ku munwa sinzi no jewe vraiment nta jewe just narinzi kuza kuvugira ku marezo sociaux canke iki umva ni ndabikunda sinkunda kuja guterana amaja mugabo iki cyane kunda cihanganira oya birababaje ndashaka yuko n'ubuzozi canke hejo azoza azi yuko ari amategeko ajeko jewe ndagushigikiye kandi ndakubwira ikintu kimwe aje muri vacances aje ku kazi yagukuye d'abord premier mu buri muri stress urukura aje ku kazi uri stressé urumva umutwe ugira we explode nawe nyene numva nuri kura nakora neza parce que tu ne peux pas te concentrer uravyumva moi je kintu no kubwira Jean ihamahoro genda mu butungane genda muri justice gira ibikenewe gira ama procedure yose akenewe nyimba mu deporta ahubwo abantu bari kuri airport bazodoha ka photo Mona Walda bamambitsa amapingu ukura twaba gudeporta bambaye amapingu gutya uva mu maboko y'abapolisi bamwe uja mu bapolisi yumva mu maboko y'abapolisi bandi and then mugihe adashobora no kuriha nayo mahera yinjire na mpimba because ntabwo yo gutesha amafaranga yawe uravyumva ngo hanyuma ngo yongera gushinyirize hama ngo yongera agutuke uravyumva it doesn't work that way bene uwo mugabo wiwe n'uwo mutamabi wiwe ni bagenda bagira amasho yabo amutume ko wenyene uravyumva kuko nawe nyene arafise nibaza ko atabuze ayo mafaranga hanyuma ibesho ya Kenzie tumenya ati wa mushuga dadi wiwe ntivyahereye gusa mu kwambikana impeta atahubwo aranabishoboye uravyumva hako wewe aza gukura mu mwuka ukaza nga kuri social media ukavuga ibintu byose n'ibintu ibintu byabaye behind the scene twebwe tukabimenya twebwe abafana premier mabira tubabaza uravyumva hama twebwe abantu bemvesisa mu muziki on commence à ne même pas savoir est-ce que ça en vaut même la peine yo kubandanya umuntu yoga agira investissa amafaranga mu muziki urumva hariho une autre aba bantu bari kuri trend je dafa pasi narabivuze aba bantu bari kuri trend le fait yuko bagiyeho baracyari ko kubera ko hatayiko haraza abandi bana bari hasi uravyumva and kandi ivyo ndanabiblaming cyane kuba DJs no kuba ntuze no kuba promoteur wo mu Burundi nibo abantu batayiko bashaka kuzingwa donc izi mano zishasha ziko ziravuka bakikonsantra kuri babandi vyitwa ngo barubatse amazina alors que naba bubatse amazina bakwasoza indimbo zibishe bakwa dudeseva nkuko nawe wenyine uvuga ati jewe Mona Walda sinakumuza na wenyine iyo biface ataba
urumva ivyo twese ni ibintu tuzi so mu gihe Kenzie ari wa muntu adashobora gukora show by herself she should not be a headache for you papa na umwana baramuhana uravyumva umwana yakoze amakosa baramuhana komsa batoyi biwe akamenya ati ivyo yakoze n'amakosa hama nawe nyana akabimenya ko yakoze ikosa et si ça va l'affecter le reste de sa vie on s'en fout c'est n'amafaranga buze azogenda kwase ikiriri kijyamireho yibereho uravyumva mugabo vraiment il faut donner la leçon comme ça hamwe n'abandi bazozejo babimenya yuko ivyo bintu bidakogwa abantu bo mu Burundi asigaye bafata amakontra nkaho umengo ni bisanzwe uravyumva wasi mu Burundi uramengo wasinya kontra utasinya kontra umengo ni bisanzwe umuntu wamwaye amahera donc amafaranga yakuye mu mufuko urayamuha and then akaca yikomporta nkaho umenga none wowe uri umwe mu bandi sindi umwe mu bandi parce que ni jewe naji wewe nyimba nubwo nje no ndaguhaye $100 gusa $100 witango ni makenya abandi baguha igihumbi je ndaguhaye yo $100 yanje koko je nzi ko yambijije icuye bro shobo ndagufa uteza kunkorera igikorwa canje nka kurya ajya w'igihumbi ukimukorera kuko amahera n'amahera igihumbi gishaka kuva mu mufuko wawe je wewe kitakubabaje je ugasanga ijana rivuye mu mufuko wanje mbanje kurira mani non il faut pas qu'on joue avec vous il faut pas qu'on joue avec ibi bintu ce qu'elle fait c'est pas bon kandi ahubwo je nsabe nk'abasaba kuri kote y'abantu bari kwarakurikirana ibi bintu azosabe ikigongwe officiel canke ntuzona mwemere kumubabarira kuko akora agasuzuguro kabi nagasuzuguro kabi kubera opete ibi turiko jewe kugira niyumvire ko avaje ntavyo nakora avant nawe mfise ubundi buzima ntavyo nakora mugabo ivyo mbwira mvuge ntibavyegereza umutima ngo kuvuga nabi canke iki mugabo je nararaba nkabona abanyarwanda nibo bonyine bariko barasohoka none mu Burundi atari ntuze roriro atari